kugira bagende barondera urundi mugwi bagura atari Interstar. Nibafashe Interstar bagende barondera urundi mugwi bagura, niyo baciye bagenda kugura umugwi wa Vision 26. Are urukurukuru rumaze imisi mu marezo sosio ruvuga yuko umukinyi w'intamba ariwe Ndayishimiye Nyange amwe na Kalebe niyo bagiye gutwara umugwi wa Interstar. Ego nivyo ayo masezerano yarabaye kuva mwaka uheze y'umugwi wa Interstar amwe nabo bakinyi babiri tuvuzaho hejuru. Ayo masezerano yaraje abo bakinyi babiri baraje baravuganye n'abarongozi b'umugwi wa Interstar. Abarongozi b'umugwi wa Interstar baravuze bati nta ngorane mugende umugwi wa Interstar ugengwa n'amategeko. Ayo mategeko rero ni mugende mu prepare amategeko muyazane ibyo mushaka ku mugwi wa Interstar kurabe ko biza guhura na statut ya Interstar. Nimba duza guhuza nta ngorane turaza gukorana. Nimba rutunenge tuza kubona muri yo stati mugenda mujya gutegura turaza gukosora uto tunenge turi hamwe. Baragiye prepara ayo mategeko barayazana mu burongozi wa Interstar. Bashise rero aroa akanenge kwabonye kamwe kavuga gati aba aza gusponsoriza Interstar bazoba bafise pouvoir absolu. Ako kantu umuntu avuze ko azoba afise pouvoir absolu ni kuvuga yuko azoba afise pouvoir yose, nta wundi azovuga ijambo atari abo bantu babiri. Turagahenuye rero turavugana yuko bagende bagakosore kugira ngo bashire ko pouvoir élargi. Ni kuvuga afise pouvoir élargi barashora kugura umugwi. Oya umugwi uzoguma ari Interstar, ukaguma ufise icecaro ciwe, ukaba ufise umwambaro wiwe. Nta Interstar bogura baremeye yuko ntibogira yuko aba pouvoir absolu, bashire ko pouvoir élargi. Baravyemeye nabo nyene. Ni kuvuga abo bantu babiri gushika ubu baraza gukorana n'umugwi wa Interstar. Bantu babiri twavuze ari Ndayishimiye Yusufu amwe na Kalebe kugira bagende barondera urundi mugwi bagura atari Interstar. Nibafashe Interstar bagende barondera urundi mugwi bagura, niyo baciye bagenda kugura umugwi wa Vision 26. Mu Vision 2026 mugabo umwe muri aba babiri Ndayishimiye Yusufu batazira Nyange niwe yacavuga ati oya je sinohe mu mugwi wa Interstar ndaza kuwufasha. Ndawufasha ko ariko kose je ndumukuma na Interstar naho twaguze Vision 26 mugabo icyo Nyange riri kuri Interstar.